Amén. amen. Que Dios bendiga a ese imana yuhezagira mwenda tabiri cada día más y más. buri munsi igakomeza kumuhezagira Me cyane. maravillo como Dios lo usa. Naratangaye ingene imana imikoresha mu buryo buciye bugufi, nivyo we arakira umusigwa mu buryo budasanzwe, mu buryo buciye bugufi. Mu by'ukuri turashemagiza imana rero ku bw'ibyo imana ibandanya kumuhezagira. Twari turi mu gikorane c'amashimwe ngaha muri sare iri ngaha iruhande y'ishengero, hamwe na mwene data Alfonso Asero ndetse n'abapasiteri bose. Ni ihigwe ryo kugira mwene data Ivan Sarmiento, mwene data Camilo, ihigwe kuko n'abantu jewe nzi nk'inkingi gikomeye cyane mu gikorwa c'Imana ngaha muri Colombia, kandi Imana iriko irabakoresha mu buryo bukomeye cyane bobo, kandi Imana ishimwe ku bwa mwene data Mario. Turafise umugabo wa pasiteri ngaha. Ejo igikorane kizoba ryari saa 3 zo mu gatondo. Turafise igikorane kidasanzwe, turi kumwe n'umugabo wa pasiteri, kandi saba mwaka karere gusa, ahubwo haje wa pasiteri b'ahantu hatandukanye. Kandi uyu munsi ni umunsi udasanzwe. Ku nshuro ya mbere turiko turagira igikorane kugira ngo duhimbaze isabukuru y'amavuka ya mwene data Jose Benjamin Perez. Murabe namwe mbega umugisha udasanzwe umuntu ashobora kumva hariya. Turi mu buryo buciye bugufi, hariya turiko dushimira Imana ku bwa Jose Benjamin Perez, igikorane c'amashimwe, kandi twariko turamusengera kugira ngo Imana imuhezagire, ibandanye kumukoresha muri ubu buryo bw'igitangaza nk'uko Imana iriko iramukoresha. Esa n'amajambo yose n'ino migisha yose ariko araduha, ese yo kwigaragaza mu buzima bwacu, nuko iheze yigaragaze muri buri rimwe ryose muri ano mashengero. Abapasiteri bayo bari ngaho kugira ngo bahimbaze bashimagize Imana ku bwa buno bukozi bukomeye cyane Imana yahagurukije muri kino gihe turiko turabamwo. Ni ikintu atamajambo tworonka kugira ngo tukigaragaze. Turashimira Imana ku bwa Jose Benjamin Perez. Turasaba Imana kugira ngo ibandanye kumukoresha. Uno mwaka uzoba umwaka wo guhishurirwa gukomeye cyane hamwe n'imigisha ikomeye cyane, mu izina rihoraho rya William. Bibe bityo, amen kandi amen. Yakire amashimwe y'abapasiteri bose bari ngaha na bene data bose bo mu mashengero, bo mu ishengero rya mwene data Alfonso Asero. Murakoze cyane bene data, murashobora kwicara. Turashimira Billy ku bwana majambo y'ivyizigiro yatubwiye hariya, ariko twebwe uyu munsi sinzi namba mwoshobora kumwereka bene data bose kugira ngo bene data bo muri Amerika Latine babone uno mugwi ukoraniye ngaho uyu munsi. Turumva ko haza kuba ikintu gikomeye cyane, kandi ntidushaka gutwara umwanya. Turumva yuko buno butumwa buno tuzanirwa na mwene data Jose Benjamin Perez uyu munsi ko bukomeye cyane. Ubutumwa bwose ndetse n'abijya biyago yagize, jewe nariko ndabwumviriza nongera ndabusoma, nabonye mu guhishurirwa kudasanzwe ngaho. Kandi namye mbwira abapasiteri ati je numva umengo mba ndi ngaho hantu nyene, mwamuzi igituma nuko mba naramusengeye kugira ngo Imana imuhezagire musige. Nuko rero Imana ibikoze nanje mba ndi ngaho ndi kumwe nawe n'umugore wanje. Twebwe buri gihe uko turi babiri twama dusenga dusaba Imana kugira ngo ibandanye kumukoresha no kumuhezagira. Nuko rero uko guhishurirwa kose, iyo mbonye ikintu gishasha
nk'uko nyine ibyo biciye bugufi ariko kandi biranakomeye ibyatumye dukura mu bumenyi bwa kuno guhishurirwa kwa nyuma ni byiza. Iri joro sinshaka gutwara umwanya, ndazi yuko abapasiteri bariko baravuga bati mbega Miguel, mbega ukora iki ngaho, tisigira umwanya mwe data Josebe nka mini Perez. Nanje nyene nuko shaka kubigira, ariko nashaka kubasomera umurongo mu butumwa nariko ndasoma mwa kano gatondo aya mu gikorane c'abapasiteri. Umugore wanje niwe yampaye uno murongo, ariko nari narawanditse mu gitabo canje nari narawuciye kwa karongo. Ni mu butumwa twitegurire kuronka imigisha y'Imana. Ni urupapuro rumwe gusa, ngiye kugerageza gusoma n'ingoga kuko twese turifuza kwinjirira icyarimwe muri buno butumwa ubwo tuzaniwe muri iri joro namwe data mukundwa Revera Josebe nka mini Perez ku rupapuro rwa 62. Ni ubutumwa bwo mu kwa gatanu umugabane wa mbere muri iki gitabo cy'umugabane wa mbere cyo mu kwa gatanu ku rupapuro rwa 62 haravuga ngo nuko rero nk'abana bumvira tubandanye twitegurira ico kintu gikomeye cyane kigiye kuba. Hariho abashitsi bakomeye cyane twiteze bazova mu bundi buringanire. Twarabibwiwe na Mwenda Branham, twarabibwiwe na William Santiago, kandi biri no muri Bibiliya ko bobo bazoza. Nuko rero ibi nivyo reka aratubwira ko rero hanyuma mwebwe muzobona insobanuro yose y'ibintu byinshi kumbure ubu mudatahura tudatahura. Mwe muzobona ingene ivyo mudatahura ubu imbere hanyuma muzobitahura. Muvyizere gusa, ntimushiremwo amakenga canke kutizera, ahubwo mwizere kandi mubandanye mwizera ivyo mudatahura. Nuko rero hanyuma muzobitahura. Vyakire, vyizere n'umutima wose. Kandi iri jambo niryo rizotuma Imana ibafasha kugira ngo mutahure ibanga ryose ry'ikimatanije c'indwe. Iri ni ibanga rikomeye cyane ko mu kuritahura, mu kuryakira, mu kuryizera tuca duhabwa ukwizera ko guhindurwa no kunyakugwa. Iryo ni ibanga rikomeye. Ubukozi bwa Mose na Eliya muri kino gihe ca nyuma, namba hari jambo simvye Rusi uco nkosora. Ubukozi bwa Mose na Eliya muri iki gihe ca nyuma aribwo bukozi bwariye kino gitabo gihesha uburenganzira. Mbega ninde yariye igitabo gihesha uburenganzira? Ni ubukozi bwa Mose na Eliya. Mubwizere, mubwizere. Ni vyiza, Imana ishimwe. Ndagutahije Ramiro, sino nakubonye. Si Ramiro? Ni vyiza, Imana iguhezagire. Ubukozi bwa Mose na Eliya avuze ngo ubukozi ni ubukozi bwariye kino gitabo gihesha uburenganzira, kandi bwamye buvuga ibi bintu byose biri mu buryo nyene bariko barabikora. Murabe, no gushitswa kw'ivyamaze kuvugishwa bikazanwa n'intumwa zose, cyane cyane na Revera William Branham ndetse na mwene data mukundwa William Soto Santiago. No kuvuga
ni ukuvuga ko ibyo we azana ibyo ino ntumwa uyu munsi dufise ku isi ibyizana ni ukugaragazwa uguhinduka ukuri ni ugushitswa kw'ibyavuzwe kuri buno bukozi bwo muri kino gihe cya nyuma. Ibyo nibyo ariko arazana. Ubutumwa bwiwe nico kimwe nk'igihe Yesu yiyerekana ati uyu munsi igicazo kirashikijwe hariko harashitswa ibyo ariko birashitswa yari ngaho nyene. Ubutumwa bwiwe niki? Niwe nyene ugushitswa kw'ivy'Imana yasezeranye, nibwo butumwa bwiwe. Niwe nyene no kuvuga ukwiyerekana kwiwe niwe nyene. Mbega nubuhe butumwa azanye? Ikibazo nubuhe butumwa umusibwo w'Imana azanye? Ivyo bamuvuzeko. Mbega mwarabonye ico Yesu yavuze ngo ibinyanditse ko byose. Nimwabisomye Yesu ariko arabivuga ati jewe ni jewe Mose yavuze ko abavugishwa bose bamvuze ko. Murabona yari we nyene. Murabona mbega nubuhe butumwa azanye? Ivyo bamuvuze ko. Mbega niko ariko arazana? Nivyo William Branham yavugishijwe aravuga, nivyo William Soto yavugishijwe aravuga, aranategurira inzira. Ivyo bamuvuze ko no kuvuga ngo we ico azanye ni ugushitswa kw'ivyavuzwe. Ivyavuzwe ubwo nibwo butumwa bwiwe. Ubutumwa bwiwe ni ugushitswa kw'isezerano, kuko ubutumwa bwose ishingiro ryose ryarazanwe kandi mu byavugishijwe n'ibyasezeranijwe na Revera William Branham mu butumwa bwiwe nibwo rufatiro kugira ngo uwatonejwe n'Imana ashobore kubona, canke uwizera uwo wese uwizera kugira ngo ashobore kubona buno bukozi abutahura iyo abubonye bushikijwe. Ivyavuzwe na mwe data Branham abibonye bishikijwe aca abona buno bukozi, kugira ngo ashobore kubona buno bukozi, abone ubwiza bw'Imana buriko bugaragarira mu ihanga ry'Imana muri kino gihe ca nyuma mu gushitswa kwa gatatu. Mwumve ico avuze rero kwa kano karongo nja ndangiza. Ibintu byose azoba ariko arazana ariko arashitswa ni ibintu byose byamuvuzweko, hamwe no kubatoranijwe no ku gihe c'ishengero ico turiko turabamwo ubu. Ivyo byose byaravuzwe ku ntumwa ya nyuma, intumwa yo ku munsi wa nyuma. Haravuzwe ku batoranijwe abazokwakira ubutumwa. Haravuzwe kandi no ku gihe. Ivyo byose nivyo we ariko aratuzanira, nibwo butumwa bwiwe. Mbega ivyo bisobanura iki? Ugushitswa kwavyo. Nuko rero natwe turukuri kw'ivyo abavugishwa bavuze ko kuba turi ngaha igihe ino ntumwa yari kuba nayo nyene ihibereye. Nimunyemerere ndabasomere kano gace gato cyane guhera tugera urupapuro rwa 33. Mwebwe nanje turi isezerano rishikijwe. None ariko aravuga ku gushitswa. Wewe nanje turi isezerano rishikijwe. Wewe nanje turi iyerekwa irishikijwe. Wewe nanje turi iciyumviro c'Imana kigaragajwe ku munsi wa nyuma. No kuvuga ngo wewe nanje
turi completan el ni programa twebwe dusozera twuzuza umugambi w'Imana. Mbega umugisha bene data, dushaka gutakaza umwanya, dushaka guhaguruka kugira ngo twakire muri buno butumwa bukomeye cyane bw'uyu munsi. Ese mpwemu yera, ubwo mpwemu yera aza kubereka atubwira, inkingi y'umuriro niza kubutubwira biciye mu musigwa w'Imana. Nuko rero duhite twakira hamwe natwe mwe data mukundwa Revera Jose Benjamin Perez wa Puerto Rico. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Gracias a Dios que Imana ishimwe. Mbega ubutumwa predicado nibyo los cachorritos. bwabwiwe abana batoya, abana El b'intare. grupo que tenían ahí reunido eran cachorritos y él Yarakoranye n'abana batoya. Mbega guhishirirwa gukomeye cyane mu butumwa bwose. Ahora nosotros al ver todo esto Rero twebwe mu kubona buno butumwa bwose tuca dutahura ivyo mwe data William yari karavuga. Nos parecía como en los mensajes que Gomengo estaban siempre de él, pero es como no butumwa yariko arivuga ko ariko ni nka ca gihe ca Dawidi igihe yavugishwa ati batoboye amabuguru n'ibiganza byanje. Wamengo niwe yariko arivuga ariko ntiyari Dawidi canke nka Yesaya. Igihe yariko aravuga yuko inkoni ikamubwira ati ariko uyu muntu ariko aravuga ngaha ninde, mbega ariko arivuga we nyene canke avuga ku wundi. Inkone mwe murazi yuko ico cabaye igitangaza ivy'Imana yakoze, kuko umwami mpwemu yera yaciye ajana Filipo. Inkone nayo yariko ija mu bugaragwa. Filipo aca aragaragara agendera iruhande y'uwo mukogote ngaho. Mbega ingene byari bimeze, bana yuko ku mwami atakiyo na kimwe kidashoboka. Igitangaza yakoze hariya mu gihe c'intumwa arashobora no kubikora muri iki gihe, kandi azobikora, azokora ibitangaza byinshi. Nuko rero Filipo aramubaza ati mbega uriko uratahura ivyo uriko urasoma? We yariko arakoresha neza urwo rugendo agenda arasoma. Toya, mbega no bitahura gute atawe binsobanuriye? Nuko aca aramwemerera kurira. Aramubaza ati mbega uno muvugishwa yariko avuga kuri inde? Yariko arivuga canke yavuga ku wundi? Murabona ati yariko avuga ku wundi. Muvugishwa bwinshi umuntu arabona abavugishwa benshi wamengo bariko barivuga na mwe data Branham nawe mwe data William nawe nyene. Aha rero turiko turatahura uwo yariko aravuga mwe data William n'uwo mwe data Branham yariko aravuga. Ariko n'ubu muri kino gihe aho Imana idihishurira biciye mu ijambo, uburyo ingene Jose Benjamin Perez agenda araduhishurira akoresha ijambo. Kandi uravye muri Bibiliya Yesu igihe yahura n'ababigishwa be Amusi, we yagenda arabasomera ivyanditswe, kandi akoresheje ijambo akegenda arabungura ubwenge. Akoresheje iryo jambo nyene, iryo ariko aradusomera, iryo ariko aratwereka. Murabe ubu rero aho tugeze, uwo yariko aravuga, kandi iri jambo ritegereza gushitswa. Nuko rero ni nka wa murongo nabasomera aho avuga ngo mbega ubutumwa bwiwe n'ubuhe? Ubutumwa ni ibintu byose byavugishijwe kuri we. Kandi uko niko Yesu yavuze ati ibintu byose byanditswe kuri jewe bitegerezwa gushitswa. Murabe ingene rero biciye bugufi, bwari ubutumwa bw'abana. Natwe ngaha tugaragara nk'umugwi w'abana bato, abo mwe data William ariko araganiriza karabwira. Kandi mu by'ukuri turashimira Imana ku bwa buno butumwa, turashimira Imana ku bwa William Santiago, kandi turashimira Imana ku bwa Jose Benjamin Perez. Turi mu gihe gikomeye cyane kandi cy'ubwiza. Reka tubikore twisunze za mpanuro yaduha, nk'uko mwe mwatanguye uyu munsi mugatangurana
nuestro hermano no gutangura twagiriwe na William Perez kandi we yaduhanuye yuko tworangiza tukarangiriza ku ndirimbo n'isengesho rya mwene data William Perez. Reka twakire rero hamwe natwe mu buryo bwihuse mwene data mukundwa William Perez, umu ekopasiteri w'umwizigirwa. Amen kandi amen. Reka rero twakire pasiteri hamwe n'ijambo rya nyuma, kuko buri gihe umupasiteri niwe ajejwe buri shengero ryose. Buri gihe aba afise nk'itangazo, afise n'ikindi kintu runaka ashaka kubabwira, nico gituma ijambo ivyo namwe data William nawe nyene yaravyemera, ntabwo ari icipfuzo ivyiyumviro vyanje, narabisomye mu butumwa bwiwe. Nuko rero hamwe natwe mwe data pasiteri